Kare barenga 10 bari bapfunzwe bazira kuba baranse kuja mu gihugu ca Kongo barakuwe aho bari bapfungiwe mu ndwi iheze bajanwa kugandagurirwa ku nkengera z'uruzi Rusizi. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bamwe bakuwe mu gasho kari mu ikambi ya polisi militaire, abandi bakugwa mu gasho k'iperereza kari muri quartier ya 10 muri zone ya Ngagara. Ndabaramukije mwese shoti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ku murimi w'ikirundi, amakuru mushikizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, umunesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahe kaze rero mu makuru yacu iyo mwirijoro mu mudukurikira muri mu mihinga itandukanye n'amakuru araza kwibanda mu bisata bitandukanye, aho tuza kurabira hamwe na cyane mu gisata ca politiki, tukaza kurabira hamwe mu biriko biravugwa ngaha muri politiki y'u Burundi na cyane mwirijoro. Turaza kugaruka kubiko biravugwa ko hoba hari igitero camaze kugabwa mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, ariko na cyane ngo coba kiriko kirashaka gushika Igitega kuko ngo bashaka gukora ko intwaro ya Perezida Evaristo Ndayishimiye. Turaza kubabarira kubijanye n'abasirikare 10 bamaze kugandagurwa mwirijoro bivanye n'umutekano mucyo umaze gutosekara ngaha mu Burundi, aho rero hateguwe umugambi wo gutembagaza Evaristo Ndayishimiye. Umugwi wa Tabara niwo uriko uranoganurwa ko ari wo uriko uragaba ibitero, uriko urashaka gutembagaza intwaro ya Evaristo Ndayishimiye, ariko bikavuga ko woba ushigikiwe kandi n'uwagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 mu Burundi, mu gihe uwari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza yashakaga gutembagazwa. Ico gihe rero uwari wabikoze yahagumye kudondwa agatoke ko yari Godefroid Niyombare, ariko rero kuri bikavuga ko yaba yamaze kwihuza n'imigwi itwaje urwandisho nka Tabara ndetse n'abandi bamushigikiye ngaha mu Burundi. Mwirijoro rero Perezida Evaristo Ndayishimiye ari mu yabiri nkuko amakuru diri guhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Mwavyumviye rero kubiriko birabera ngaha mu Burundi, aho rero abasirikare 10 bamaze kugandagurwa. Byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza no kubashikiriza kandi kubiriko biravuga ko hoba hari impinduka zakozwe mu butegetsi, aho rero hari ubundi mu Vena Miburo nawe yaba yamaze gushirwa mu mabanga yo kurongora iperereza mu ntara. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Aya makuru yahari ku buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka ko yabashikiriza. Ndabibutse mu Pyonde Sabone ndetse na Bagdad mutibagiye suivre ndetse no mu Pyonde kuri yo ngengeri kugira amakuru yacu azarabashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashira kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka rusubire ndabahe kaze mu makuru yacu ukuye bw'idonido mwirijoro, amakuru agiye kugaruka kubiriko biravugwa mu Burundi, aho kuri ubu ngubu hariko aravuga ko hoba hateguwe umugambi wo gutembagaza intwaro ya Evaristo Ndayishimiye. Nyuma yuko kandi Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi avuga ko hari bamwe mu bo bafatikanyije mu bategetsi ngaha mu Burundi bafatikanyije, avuga ko bariko barashaka kumutembagaza na cyane abari abegukira umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse na Arengiyome Bunyoni umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Yuravye Evaristo Ndayishimiye mu butegetsi bw'u Burundi ubona ko atanumwe mu bihangange bafatikanyije kurongora amwishimira, kuko bose bifuza ko intwaro ya Evaristo Ndayishimiye itembagara. Amakuru rero adushikiye mwirijoro nuko hateguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, ariko biriko biranavugwa ko hoba hari bamwe mu bagwanyi ba Tabara bihishe inyuma y'uwo mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, nkuko amakuru aturuka ngaha mu begereye umukuru w'igihugu abitomora. Bikaba rero ari ibintu biteye ubwoba. Naho mu yandi makuru nuko hari amakuru ariko aravuga ko Vena Miburo yo yamaze guhabwa kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Burunga. Imiryango iri mu gahinda mu Burundi kubera yahekuwe na Venansi Miburo ntigira ukingana. Aho yaciye hose rero ngo yaranzwe n'ibibi gusa. Igenwa rya Vena Miburo
rivuguruza rwose amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagerageje gukoresha inyuma y'ubusuma bwaranzwe mu matora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka. Kuwa munani ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 umushoferi wa Diocese Catholique y'Ingozi Pacifique Birikumana yari yiriwe mu ntara ya Gitega ku mugoroba aratahana ibisi ya Ecclesia ku mugwa mukuru Ingozi. Hanyuma nawe arataha ari hafi yaho yaba yinjira akabare hafi isaha 3 ariko arasohoka yagira aje kwitegurira urugendo rwa bukeye. Niho yafatwa n'imbonerakure 4 zari muri iyo voiture Toyota TI yera y'iperereza rya Ngozi. Inyuma abarondeje Pacifique Birikumana bahamagaye telefone yiwe hitaba umukozi wa Vena Miburo avuga ko telefone ayikuye mu mpuzu sebuja yamusigiye ngo amesure. Kuva ubwo nta gakuru ka Pacifique Birikumana. Naho kugenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 isaha 5 z'ijoro umugabo akiri muto yamanutse hasi muri hoteli Alleluia y'Ingozi agiye gusaba imfungurwa. Bugingo yaciye rero arindiriye kuba muha ibyo bifungurwa. Hinjiye abapolisi baramucakira bagenda baramukwega, ariko muri ako kanya mu gisagara ca Bujumbura kakitsiye Kigobe hari umukenyezi w'imyaka 22 yari ahejeje kuronka message muri telefone ivuga ngo nsengera. Agize ahamagara kuri telefone ubwo nyine yitabye n'akaruru ngo muntwayehe nakoziki. Uyu muntu yaratabaje abura gitabara. Bukeye bwaho ikiziga ciwe catowe muri komine Gashoho ku masanganzira ya Muyinga na Ngozi mu Kirundo. Ikiziga caraboneka ko canigishijwe umugozi, cari kiryamye hasi hafi yo modoka ya Honorable Oscar Ntasano. Hejuru y'ikiziga hari plaque y'iyo modokari. Uwishwe yari Lambert Bitangimana, umukozi w'iperereza ryo ku Kirimba kwa perezida Nkurunziza. Uwo munsi wose ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 2017 yari yawumaze mu hoteli Alleluia aho yari yazanywe na Major Noel Banyiza ko yarajejwe iperereza ku Kirimba. Yamuhaye 250 by'amarundi ngo yirirwe arifungurira ico yifuza cose, ngo baraza kuganira ku mugoroba. Lambert Bitangimana ntiyamenye ko bamuhaye ngo yiryohere asezera ubuzima bwo kwisi. Abamufashe bari abakozi b'iperereza rya Ngozi barongowe na Vena Miburo. Igipolisi cavuze ko Lambert Bitangimana yishwe n'isanganya ry'imodokari, nticavuze ingene iyo modokari yaciye inigisha umugozi Bitangimana. Ntiyanavuze kandi ingene plaque yakuye ku modokari iza kuja hejuru y'ikiziga c'uwo muhisi. Iminsi 2 imbere yaho Lambert Bitangimana yari yakoreshejwe mu gutega umutego Honorable Oscar Ntasano, umutego watumye anyuruzwa ubutagaruka kuva kuwa 20 ukwezi kwa 2017. Utu ni uturorero duke gusa tw'amabi akorwa na Vena Miburo hagati ya 2015 na 2018. Intara ya Ngozi yagira kabiri mu Burundi mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Ngozi yakurikiye igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'iperereza muri iyo ntara yari Vena Miburo avuka ku mutumba wagitwe komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Yize amashuri yisumbuye kuri Lycée Don Bosco Ingozi, maze umwaka wa 1995 igihe yarageze mu mwaka wa 12 scientifique A aja ku rugamba rwa CNDD-FDD. Yarabaye cyane mu ikambi y'impunzi ya Rukore. Abamuzi bavuga ko no ku rugamba yari umuntu atagira ikinya cyo kwica
abo babana kandi ku mutumba bavuga ko atashe iwabo atamubanyi yegera Venamiburo, bose bamuzi nk'umuntu ateye ubwoba cane. Venamiburo afise ipeta rya koloneli mu gipolisi c'u Burundi, aramaze gutwara iperereza mu ntara zitari nke z'igihugu nka Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Gitega, Cankuzo, Bujumbura, Kare. Aho yaciye hose havuzwe amabi ajanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abanyagihugu, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abavyikekwa. Intara ya nyuma yahora akoreramwo ni ya Bujumbura Hihare. Mu mwaka wa 2024 ndetse na 5 twarababwiye abo twamenye banyurujwe muri iyo ntara. Abo ni nka Vianney Bigirimana yakuwe muri Maramvya wa 11 ukwezi kwa 4 2024. Sheki Sheifu Ramadani yakuwe muri Maramvya nawe kugenekerezo rya 10 ukwezi kwa 12 2024, ndetse na Fideli Nkurembone yakuwe mu Maramvya kwa 2 ukwezi kwa 4 2025. Intara zine zihawe Venamiburo ariyo Rumonge, Bururi, Makamba ndetse na Rutana zimenye ko zitagiye koroherwa na gato. Venamiburo azwi ko ari akadasohoka na Reverien Ndikuriyo be na Jean Baptiste Nzigamasabo watazira Giheha mu Kirundo. Venamiburo ari mu mugwi wa CNDD-FDD witwa ko ari uwa Giheha wagihahe, urikiwemwo abitwa ko ari abo kwa Nkurunziza bakunda kuba bahanganye nabo kwa Koloneli Anastase Manirambona. Bavuga ko ari abo begereye Evariste Ndayishimiye. Igenwa rya Venamiburo muri Burunga rishobora kuba ryavuye cane kuri Reverien Ndikuriyo, ariko uwibazwa cane akaba ari umukuru w'igihugu abigenga. Inyuma y'ubusuma bw'amatora yo kwa 5 Ruheshi uyu mwaka, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye arahumuriza abanyagihugu ngo harimo impinduka izoba mu kugena abategetsi, ema ngo ubu hazorabwa ubushobozi n'ubutore bw'umuntu, ngo nta migambwe izorabwa. Kugeza ubu abo ariko aragena bose nabo mw'irage rya CNDD-FDD, harimwo abazwi mu mabi atagira izina nk'uyu Vena, nk'uko amakuru aturuka mu iperereza abitomora. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru yo mw'iri joro, tubaye tuyasozereye ngaha. Dusubire mu makuru araza kubagezwa ko mu gatondo kuri Imbonesha kubera mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mubwira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Amakuru y'iri joro rero tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru ageze ko mu gitondo.